ibyo bintu je sindabishaka rero ndabizi we Bosco zimijyo tara we Bosco waraza amahera turiha kuri residence nuko turabizi mama nuko utazinyana amahera bayarondera turabizi urabona ngene wonona amazi ukabura kuvoma amazi uyashire mu nzu hakiri kare muba amazi yo kamubona ariko bigenza gute ntacyo muraza kuduha na makina yo muzo mwavomye ari isho je ibintu sindabishaka rero jewe sawa mama sindabishaka kandi ibi bintu ntuzubisubire sawa murakoze navyumvise sawa sawa abo reka nshingira reka shusha akubinze mama Ewe mama kijipo yagira nyinshi ndakubwira urubwira sinazamwumve hano yagusoneye yagusoneye kubera uri umushitsi ngaha yekuba jewe ndaje abwo warumwegeye na Bosco zinyita iyo muma namye ko ndi ngaha none gasha none yega jena jararinze nanze usoka kare bisanga Salman warwananze hajya kandi ngani ubusunga akuma kwidoga mukeke yaguma yidoga amajambo menshi n'ubu ndazi ko binini haje n'ibyaheze kanagaruka ahubwo je kumuvuga ndaze nagaruke mama kijipo ni noma Asha mama kijipo kabisa nikira ukicuru yatari kabisa umva rero ndakubwiye abo mwicumoke kwanza gatoya bikiye umuhungu warawe yambwiye ngo aza kuma desa bo ahubwo je burya ari umugambi nashaka kugenda kubwira umugambi uramaye system kubukuba atakaza ukora ugenda ubyuka mu gitondo ugenda kwirira ukagaruka ubikiyiki je burya nshaka igurura akantu kuko ntibiza ucuza amabarafu n'amaji ndondera ahantu heza kurye kare hari nabonye hari abana benshi kuri rompe ari imbere Salman ubwo wowe ndazi barafuvura none gasha hako ega kufa uzanzama none ega ubusa na rimwe sicyo kintu yego ubusa usumba kamara amazi ariko nungire ko ugiye kudandaza barafu ufumuro ndondo mugambi Salman shaka ndazuza amabarafu shire ko n'amaji njye amaji y'abana kuri televiziyo nka zibiri amashiri ko y'amaji Bosco usabwe mama uriko uramubwira iki biri ku nzira uriko uramubwira iki tuko turavugana by'ibarafu ni gahunda zacu uriko uramwosha areke gukora akazi ngaha agende gukora amabarafu wewe ruba ibyo bintu uriko uramwosha ni ibiki kweri Emwe sibyo kunyosha mama ni nakazi nibi ntari karakosha ngo ureke gukora akazi ugende gukora ibintu by'amabarafu jewe rengaje ndabishaka oya umviriza mukeje sindabikeneye zindanse urumva nakabishaka kama kuza gukora kweri umwosha kugira ngo apfe ngaha ayaza kuza gukora amabarafu urumva ubwo nivyo mugira ukarisaba kweri abakozi bubu jewe emwe abakozi bubu barantangaza kweri sinigene bameze Iwaga idasanzwe. Ni sawa Sharifa? Ni sawa. Meze neza. Ndashima Imana. Yego. Vraiment nanje ndagyohewe. Depuis cya gihe twari muri seminaire. Burya nagumye mpiga ukungene tubonana. Ari ibintu trop c'est important nashaka yuko tuvugana. Très important. Nashaka tuvugana vy'akazi parce que déjà narumvise muri seminaire introduction wagize ya rijya shiramo ryanyu ari papa wawe ari twara ndavyibaza ego nivyo bemwe mukorera cyane mu isunga secteur yihe mu kazi kanyu mukorera mu bijanye n'iki bijanye n'ibiribwa b'umuceri cyane agriculture uburimyi ncamake ni shobora kuvuga ko ari burimyi urumva twebwe muri rijya entreprise yacu turakora ibintu vya engrais chimique ibi bintu vy'imyavu
tuma nyene na cyane cyane abantu barima nibo badushorera kenshi rero numvise ico kintu ko mukorera muri naniya y'uburimyi yo secteur y'uburimyi vyaciye bimpa cyiyumviro cyuko dushobora gukorana tukaza turabafurnisa imyavu amangre chimique namwe mukaraba kugira ngo nyene kandi tukabibaha ku giciro ciza kitavuna kugira ngo namwe murabe ko mukunguka niyo mpamvu nashimiye ko tubonana bibaye ngombwa turabukungene dushobora gupanga ama contrat tukumvikana moyen y'ukungene tuza turakorana tukabishira mu masezerano tukabisinya hama tukacha dutangura akazi cyavyo byiza cyane kubera n'uwa twari dusanzwe dukorana twaranasinye n'amakontra ariko kontra yiwe izohera muri uku kwezi kw'icenda mu mpera ego byo bari byiza vraiment ko hari utubazo twagiraniye twabonye yuko baratuvuga cyane tuvuga ati hamwe kontra yabo yohera twoca duhagarika gukorana nabo none umva Imana yabikoze ko mwebwe muciye muboneka ni byiza cyane nta kibazo kabisa byo bari byiza cyane kandi ikindi kintu sikuvuga ko tukorana gusa muri ivyo bibaye ngombwa turashobora kuraba n'ayandi ma projet ari imbere tukaguma dukorana parce que déjà ya partnership kuvuga partenariat hagati yanyu na twebwe irashobora kudufasha tugakorana mu migambi itandukanye myinshi kuko twe turakora n'ama secteur yose privé na leta hose turakora hose abanani ministère y'agriculture turabaha hari abantu bafise amashamba amahectare n'amahectare turabaha amangre chimique urumva twe ntituraba ngo uyu ni privé uyu ni leta twe dukorera muri bose turafurnisa umva rero bibaye ngombwa on peut même voir d'autres projets ziri imbere tukazipanga tukaraba ingene tukorana kandi zere yuko hoba akarusho kuri mwebwe natwe turashobora kuharonkeramo akantu oya ni sawa vraiment sawa nta kibazo cyose nari ziragenda vyopfira ikintu rero no gusaba nashaka kuraba ingene wo nsabira umubonano kurya muzee wawe ndazi ko uri secrétaire wiwe mugabo byiza ngira ngo tojayo ukashikanayo tukavugana nkumva yuko ashobora kugira kumfasha muri cyo turashobora kuhiramwo na jewe nyene nta kibazo ko ahatari nitende hamubera yaragwaye cyane araremvye kabisa bikomeye cyane pole sana Imana imufasha kire hama ari akantu nagomba ndakubwire vraiment kanyoheye cyane muri seminaire abona ko abantu batanze ama formation ibiki vraiment mugabo ijya intervention wakoze yangyoheye cyane abona umukobwa mwiza nka wewe kwamenya ingene widefanda muri bajya abantu plus de 500 personnes ukashobora guhaguruka ugatanga discours ukavuga ugatanga les éléments différents éléments vraiment naryohewe cyane urazi kwisigura merci vraiment konshimira si abakobwa bose babishoboye burya ari umukobwa umuhagaritse imbere y'abantu 10 personnes adashobora mugabo vraiment wewe wahagurutse uravuga uradefanda uratanga iteme yawe na intervention vraiment byanshimishije cyane byanshimishije cyane vraiment murakoze vraiment kunshimira ndanezerewe yego bon je vraiment ndagushimiye amareka mere nk'ukureka gatoyi ndacyafise ibindi bimfatiriye yego Nga vraiment ico kibazo urabe ni waronka kanya turabe n'ivy'amakontra bishose tubiheze tuce dutangura umugambi cyo tushira mu ngiro yego okay ndi somene ndafise byinshi nzoba ndimo mu yindi zoba ufise ibintu byinshi bafise ibintu byinshi ndimo nko muri 3 semaines kwanza mu yindi twitangura tubanage mu Bushinwa ukuvuga nko muri 3 semaines ndashobora kugutelefona nijya nimero nyene wa telefone nijya nyene na WhatsApp nijya nyene yego so ndagutelefona rero tuvugane ku cyo kintu tuje mu yo nama tubiyage tuzinzikane ko neza yaskatazo merci beaucoup vraiment nta kibazo je magenda bashimiye hama nimwa fata urugendo rwo mu Bushinwa vraiment mugenda amahoro mwongere mugaruka amahoro murafise akamaro kanini cyane mu kazi no mu bindi vyinshi yego
merci beaucoup sawa sawa bon reka ndabareke rero musigare neza sawa dusubira ikindi gihe okay bye bye ibanga ridasanzwe banzuri burekare kino aranakuva mu gitondo atakintu urashira ku munwa banzureke numva gakorora ariko karaduka ihangane wese mu cyayi kirimo tangawizi ndakinywa hanyuma urumva rero jewe nashaka kubabwira yuko iyi ndwara je ndabona ije nabi iyi ndwara ije nabi kubera suku nahora ngwara ntakira ariko burya umugabo oya umugabo avuze ijambo aba arivutse ariko kwiyumvira ivyo vyari vya kera umviriza wowe Sharifa urabona yuko nagwaye ariko umwanya muremure suko hama ugira amahirwe ko nari nakuronkeye nyoko uyu ni nyoko abana benshi babonye nyina ataramuvyaye ari umugore wase barakunda kumugaya we nari nagushima ntuzusubira inyuma nk'ibirenge uzubandanye umwana w'akarorero urumva nibiki numva umutima ugenda cyane akuzanira umuti mugabo heje kubona oya nyumva urumva rero wewe uzoba umwana w'akarorero mukundane n'uyu muvyeyi wawe uravyumva neza mu bumwe urabona ko wagize imana akaba ari umuntu asenga aho rero ari umuntu asenga wagize imana mubandanye mufashanya urabona ko ari wewe mfise wenyene n'aka kana yaje azanye urabona ko nako nyene nigakura muzofashanya kundabira ibintu nkira ntakira ivyo ni ivy'Imana ariko urakira noneho urakira n'ubundi niyo nokira ndiko ndasaza niyo nokwipfira nico kimwe ndiko ndasaza kandi ibyatsi biruma bikabisa ibindi amashugwe nuko nyene abisa yandi nibisanzwe gusa ico nshimikiye ko nuko mwogira urukundo ntuzurabe ngo sinyoko ni nyoko ndakumva kuko aragukunda ivyo tuyaga ndabizi ngo uyu ndiko mvuga nyumva ndakwaciye basi impaduke ukabona mubaye umwe mukabandanya mufashanya nta muntu azuza ngo bakimwe uravyumva neza uzomwubahe nawe azokubaha ukumva ikintu kitameze neza uramugisha inama arakurusha ubukuru arakurusha kubona isi yaragutanze kubona izuba byose arabizi kugusoma uramugisha inama umubaze byose reka kurira ninde yakubwingurire reka kurira nta mwanya bifite ibyo byo kurira urakira nzosubira kuvuga ugira nzosubira kuyavuga oya papa reka kuvuga ndiko ndisazira erega jewe nshimishwa nuko mbona mwahuje uravyumva neza iyo aba imiryango yose igira ingorane nk'izo nagize igacigira ibakwe ryo kuronka umukenyezi nk'uyu w'akarorero
abana asanze mu rugo akabafata neza nabo bakamwumvira bakamufata neza ibihugu vyose vyo babifise amahoro kuko ingo nyinshi zifise izo ngorane z'imfuvyi bashaka guca batumvira bavyeyi babo ba kabiri kandi umuvyeyi asa n'ubundi umuvyeyi asa n'ubundi makandi kayi ni mwe akayi ni mwe Kutomera utundi papa. oya Kutomera. oya urakoze ako kayaga rero niko kamfashe ako kayaga Papa. ndakumva mwana wanje Ni mama wanje undi wanzaniye. Nukuri. Bani wenyoko umuvyeyi asa n'undi. Ni mama kuko nundi ukungena afata. Afata nk'umwana wiwe. Naye ndamufata nka mama wanje. Imana ndabizirikira kuzigama iyo ngora yazokira. Izokira. Nukuri nzomwubaha. Ushika mpfe n'igihe nawe atazoba gihari nzomwubaha iteka ryose nzomwumvira nzomwipfuriza amahoro n'umunezero yamanezerewe sinzigera ndenga ku itegeko wampaye urya mwana muravukana ni musaza na sefa azoba musaza wanje imyaka yose sinzigera ndamufata nk'uko tutavukana aho mwana turavukana kuko twese Imana yaturemye turi abantu nikiremwa nkanje ubu habaye musaza wanje vy'ukuri yego kandi rero aho urandemesheje mwana abana bose bomera nkawe muga papa urakira ntusubiye kumuvuga amajambo yo ndakira ndabizi sindiko ndamuti none nakakabeho gusa ndaguhe kandi kantere oya ndaguha kandi oya reka nsinzire Ibanga ridasanzwe biri ku nzira ni wewe mbona cyane jewe bana nisawa mahoro nini ni sawa kusigongana n'inzu wewe usibye bikigaga dubu shaje ni biharage nyene none uziko twamenyereye kuki biharage kuva ari ya ruguru yewe gaye birahinduka no kuri kwa mu edure shati yawe n'amakiko ibifungo igifungo kumwe shaje aratakaye yewe gaye gute none sawa genda shima ndabona bitabo nyene na ni hatari nyene ni ibintu vy'akazi nyene umva ari mu nama hiryo ariyo conference twarimo hiyo akanaka laptop nawe uba muri ibi bice nyene ngaho jemba muri ibi bice nyene ubwa inyuma gatoyi hari inzu ukatiye hari imbere ugiye ukubona hari inzu ifise portail ya rouge dari hirya y'icyo nigize kubona umuntu acamo ari akamodoka kamwe ari harimo ka rouge bordeaux ndakubona umuntu nkawe buri ndakwamagara wapi usanga ari jewe ndakwamagara wapi ari hirya y'icyo mavere no munsi nagize nyene sinashase igire kuko ni hafi banzanye n'umuduga w'akazi none ivya bimeze gute uyehe uri mu biki gisagara cemheruka ashagiye tukiri ku ishuri nu gisagara je gisagara wapi kabisa kira gisagara wapi je kiranyase kabisa ubugende ni bere mu barafu
acuruza ibarafu Ibarafu dura. n'utushengore cari imbere hariya Mana y'isi n'ijuru. n'ubu nari mvuye ngaho hariya akana kaje kakafata ibarafu zitatu Uvuye kwishyuza rero. mvuye kwishyuza ngaho haize nk'isemerezi ibiri Eh. aho kana rero kumbe ako kana kabandi mama wiwe rero afise umunwa muremure nk'ibirika umva arantuse aranyambuye agashambara Ibarafu. ngo umugabo ubwami bacuruza ibarafu bijya mu byinshi nje kwishyuza gusa turasazi wanje nani Kwanza pole nani je numvise ivyagushikiye. Kuri kw'Imana pole. Pole cyane kwe. umaze kubona yuko ibyo uhakana ari amanyanga nawe udodora mundane wabo atari burya isi iragoye burya urabona kugira ngo isi nisakaye nawe unyarirwa burya ariko ibibazo by'isi najya narumvise iji wawe nuko nukuri ubona muri Zainabu erega je burya nyatari no kwera nyine umwanya utari je nuko kandi sinari nzi ko ari dula wewe umva jewe umugezi unuze woza ari umudamu wanje yakumambwira nuzeya umugabo w'umugore wa mugenzi wiwe yitwa Dula ntibamenye ko ari jewe sinamenye ko ari wowe je dar sanenze kuri gamu no mgisaga aha je masigiye kintu nabigiwe hirya y'ijana nuzeya zisabira nuzeya Nisabira Alfred ujya twiganye Alfred Samwita Feredo Feredo niba bimbwiye igihe nakubona ko uciye muri ako kaduga niyo abicira ku murire ati yarafise umugore yitwa Zaya yambwira ko tidula niwe ahubwo nani hari n'undi muntu yigeze kumbwira ngo bana ngo mbe urazi ngo biri kunzira ngo niwe ambwira ngo Sharifa rero kiramenye ko ari wowe ubana na Sharifa nukuri ntavyo nigeze menya rero mba twabanye Chesi nigeze menya ngo bana ngo Sharifa ngo bikunzira ngo kumbe ngo yarahinduye izina ngo Salmani umva sinabitahuye neza Salmani bikunzira je none ubukori ivyo by'amabarafu gusa nivyo nkora vure mu naragerageje kuja gusaba akazi makoma yatandukanye yahebura aho bama promesi ngende ngaruke wapi byaranse burya rero kutagira contact z'umuntu nk'ubu mu minsi narero ni kete hari umuntu duheruka guha akazi vuba ni kete mengo narigendanye nga vuba nukuri aho kazi nari kukagwa mwicabwenge twiganye kuva kera bazi ko no kwishuri hari uyo urakunda kutwereka byatunanirwa twakubita kude ku rupapuro rwawe tugatirishi wawe yarasunze burya ubuzima burya ni ubuzima butanga ikigwa gihambaye cyane basubijewe nibere ku mabara afare kujya zero hari imbere no gushira hari ukibona ahantu handitse anko gipara ari nuze hewe burya ngo gipara ni wewe nijewe gabana rero ngiryo zina nguma numva abana baririmba ngo ku mabara afagyoshe kwango gipara ngo wewe niyo ngo gipara gabiri kunze umvise aho bwata ngo gipara bari jewe urumva nje ntanga amabara afu meza joshe ngakubana urumva none gasha ahubwo makana nimero kawe andika shandika 575 24 31 45 kandi gesha tuvugane nukuri uko mbona mengo ntibibereye na gato singyohewe kwe singyohewe ubuzima ikirasona karaha eko nakumvise nakabonye kwere kanandiki sino nawe ni sawa ariko genda havure genda shi ndabibona kabisa ubyiwe ni bwose ni hatari gukora sport oya ngoma ntangure tuvugane ubu ni ndazifise tuvugane turabe ikintu twokora vraiment ninjo vraiment sawa merci bana bana sawa kwe isi nisakaye nukuri nibiri kunzira mani dufashe
ibanga ridasanzwe